Mbahaye ikaze nshuti banywanyi bacu kuri mwese mumviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari no yanyu ya Burundi News TV. Ndababwira ukuri aka kanya makuru akomeye cyane yeje kurushikira ku isaha 12 z'umurango izuba riva niho nyene ku vyombo vy'abasirikari batari bake hatanguye kumvikana amajwi avuga yuko hari abasirikari babonetse nanone mu ishamba kimeza ry'ikibira. Ni mu nyuma zuko abanyagihugu bari batabaje bavuga yuko abasirikari babonetsemwo nanone batamenyerewe. Amasanamu yafashwe yoba yafashwe nande? Amakuru dufise arateye ubwoba. Bibaye mu nyuma zuko mu biro vy'umukuru w'igihugu gushika ubu ngubu bakiriko barakora amatoza kuvyerekeranye n'abo basirikare. Ndabibutse yuko igisoda c'u Burundi cyaheruka gufata ingingo ikomeye cyane yo guhindura impuzu kumva z'umutekano ukomeye cyane w'igihugu. Perezida Evariste Ndayishimiye yatanguye amasengesho akomeye cyane bivanye nuko umenyesha makuru Bob Rugurika akorera iradiyo ya RPA yaheruka nanone gushikiriza ibintu bikomeye cyane kubijanye n'urupfu rw'umisi Perezida Petero Nkurunziza, agatomora kandi bigaca vyumvikana yuko vyo bari navyo nyene bigiye gushikira Perezida Evariste Ndayishimiye. Harayandi makuru ariko arakwiragizwa irya nino mu gihugu cacu Burundi tugira tuze kuyagaruka ko mu buryo bw'idonido. Ese umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angel Ndayishimiye ndayubaha yobanezerewe kuzihemva? Amakuru dufise arateye ubwoba. Pastor Isidore nanone yaraherutse kuvuga kubijanye na CNDD-FDD avuga yuko ubutegetsi bwa Gitega bugiye gusambuka. Aka kanya rero vyo bigiye gushika nkuko amasoko yacu avyemeza. Muze kunyemera dutange ukuri kuri aya makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira. Mbahaye kaze. Reka rero nsubire ndagwe kaze nshuti munywanyi wacu kure wumviriza amakuru yacu uherereye irya nino ku migane y'amakungu ya kure abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Eka ndagwe kaze nshuti munywanyi wacu kure wumviriza amakuru yacu uherereye nga mu gihugu cacu c'u Burundi mu makomine agiye atandukanye mu bisata bitandukanye vy'igihugu. Turahaye kaze abari nga ku mugwa mukuru wa politiki Gitega, abaherereye irya nino mu gisagara c'ubudandaji Bujumbura, na mwese muri mu ntara zitandukanye z'igihugu, abari muramvya abari mu Kirundo, abaherereye irya nino mwese tubahaye kaze muri aya makuru akomeye cyane twabateguriye. Rero nsubire ndagukengurukire cyane nshuti munywanyi kure wahejeje gupyora ijambo sabone kuba tarabikora akaniko karyo ndagusoma ni ku munsi y'video urabanditse ijambo sabone pyondeko uracobona arakazujyana nyine pyondeko hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri Burundi News TV. Ndabibutse yuko aya ari amakuru avugwa mu bisata bitandukanye, gisata ca politiki, umutekano n'agatekazi na muntu mukatorizwa n'umugwa amenyesha amakuru w'umuhinga akorera nga mu gihugu c'u Burundi n'abandi bakorera irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Gushika ubu ingingo nkuru turazifatira ku makuru akomeye cyane ajeje kudushikira nga mu gihugu c'u Burundi, aho ku micungararo y'ikibira aba bakuri iyo micungararo bamenyesha yuko abonetse abasirikare gushika ubu ngubu bitabaramenyekanywa, aho biriko birikekwa yuko baba ari abagwanyi ba M23 baba bahejeje kwinjira mu gihugu c'u Burundi. Amakuru dufise rero hakaba ari ko haribazwa iyo nanone abo bagwanyi boba bavuye. Ni mu nyuma zuko rero amakuru dufise ateye ubwoba bivanye nuko ibiriko biraboneka nga mu gihugu c'u Burundi ibihejeje imisi itari mike. Mu nyuma zuko abasirikari bangiye Perezida Evariste Ndayishimiye kwibonekeza mu ntambara ikomeye cyane igiye gutangura ngaha mu gihugu c'u Burundi. Amakuru rero dufise yo kwizegwa avuga yuko rero Perezida Evariste Ndayishimiye ubwoba n'igishika ari vyose kubijanye n'iyi ngwano igiye kwibonekeza, na cyane bivugwa yuko igihugu cacu Burundi coba kinjiriwe n'abagwanyi ba M23. Gusa rero bamwe batanguye kuvuga yuko yoba ari Red Tabara canke nanone bamwe nkuko bivugwa n'amasoko yacu yegereye ikibira bakemeza yuko rero bamwe muri abo basirikari babonetse baba bambaye impuzu z'igisoda c'u Burundi. Hakaba rero hariko haribazwa niba ari aba Red Tabara nkuko nyene c'uwa Regional Major Evariste Ndayishimiye yavuze yuko Red Tabara ifise impuzu z'igisirikare c'u Burundi, ubwo nanone yari mu cankuzo. Amakuru rero yo kwizerwa dufise muze kunyemera tuyagaruke ko mu buryo bw'idonido, bikaba mu nyuma zuko rero turi buze kubashitsa ko amakuru ariko arakwiragizwa irya nino ku mbuga hwaniro, aho bikekwa yuko nanone Pascal Nyabenda nanone yoba nanone yabuzwe irengero. Ni mu nyuma zuko rero ku munsi w'ejo gushika ubu ngubu atarigera aboneka, aho abaryango biwe bagerageje kurondera ariko gushika ubu ngubu bakaba babuzeka. Mu nyuma zuko rero hari n'ayandi makuru akomeye cyane ajeje kudushikira nga mu gihugu c'u Burundi mu nyuma z'ubutumwa bukomeye cyane burungikiwe nyene c'uwa Regional Major Evariste Ndayishimiye, awe n'abasirikari bafise ishavu bivanye n'ivyo nyene c'ubahiro yabagiriye. Amakuru rero dufise yandi turibuze kugarukaho, turaza kugaruka ku musoda wacu General Prime Niyongabo arongoye igisoda c'u Burundi
mu nyuma z'uko mu minsi iheze vyaboneka yuko gushika ubu hari injyane hagati yiwe n'umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Ese rero General Prime Niyongabo yoba yasubiye gushigikira nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye canke yoba ari muri wa mugambi ukomeye cyane yahorana imisi itari mikeyi wo gutembagaza ubutegetsi? Munyeze kunyemera rero dutange umuco kuri ayo makuru akomeye cyane ariko arakwiragizwa irya no ku mbuga hwaniro zitandukanye, aho hariko haravugwa vyinshi kandi na cane birimwo ukuri. Muze kunyemera rero ukuri guhejeje kudushikira. Reka dutangure rero kuri ya nkuru y'umubabaro mu nyuma z'uko gushika ubu duhejeje kuronka amakuru ajanye n'uwishe Majoro de Police Japhet Mukeshimana, wa wundi yishwe atemagujwe ibipanga. Bikaba mu nyuma z'uko rero twahejeje kuronka amakuru akomeye cyane twakuye mu ibanga ntangere kubw'amasoko yacu mu gipolisi, aho vyemezwa yuko abagize uruhara rukomeye cyane muri iryo gandagurwa y'uwo mupolisi yahoze ari umu FRN. Nanone bivugwa yuko rero yagandaguwe atemeshejwe ibipanga nk'uko amasoko yacu avyemeza. Mu nyuma z'uko rero twari twabashikirije iyo nkuru tuvuga yuko rero nanone giharo urongoye igipolisi muri komine yicishijwe ibipanga. Major de Police Japhet Mukeshimana yarishwe ku mugoroba wo kuri uyu wa kabiri uheze wa kabiri nzero umwaka wa 2024. Iryo bara rero ryagwiriye ku mutumba nanone nkaka muri komine Giharo intara ya Rutana mu bumanuko bushira ubuseruko bw'u Burundi. Igipolisi caho nanone kikaba gitomora yuko abantu batari munsi y'umunani bikekwa nanone kugira uruhara muri urwo rupfu bahagaritswe. Inkuru ya Burundi News TV kubw'amasoko yacu mu gipolisi, uwo mupolisi rero yicishijwe ibipanga mu gihe yari mu mirima w'ibigazi nanone yaheruka kugura. Yasize rero kwibarabara uwo mucungera nanone haruguru y'iyo mirima yiwe. Inyuma rero y'umwanya mutoya umukenyezi yaje rero kumenyesha uwo mucungera ko Japhet Mukeshimana abuzwe irengero. Uwo umucungera nanone agiye kumurondera yasanze yamaze kwicwa atemagujwe ibipanga mu mutwe. Niko rero vyiganwa n'isoko mu gipolisi ritashimye kwivuga amazina. Ni mu nyuma z'uko rero hari abavuga yuko nanone Mukeshimana yoba yaraguye mu mutego w'abagwanyi umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD, umugambwe nyene kuri ubu ngubu urimwo imbonerakure, urimwo inkozi z'ikibi nk'uko bitomogwa n'ayo masoko mu gipolisi, ariko atashimye kuyivuga amazina yayo kumva z'umutekano wayo. Gushika ubu rero amasoko ava aho nyene avuga ko nanone ko yishwe avuye guhagarika bane mu mbonerakure abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rwa CNDD-FDD bikekwa ko rero bari bagize uruhara rukomeye cyane mu igandagurwa ry'umuyabaga azwi nanone ku izina rya Josue Iraganje. Hari haheze imisi imbonerakure n'uwuzirongoye muri ako karere yari yarahariye nanone kandi yari yararahiriye ko azokingira. Amasoko yacu rero mu ntwaro umunyamabanga w'umugambwe CNDD-FDD muri iyo ntara Sylvain Nziko Ruriho yari yanakoresheje inama mu ndwi iheze nanone atera ubwoba abapolisi abuza nanone kubandanya batera ubwoba Bernard Niyibizi kuba nanone ari mu bakoze ubwo bwicanyi. Uwo nawe rero akaba yari mu ndongozi y'ugwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi muri komine nshasha ya Musongati. Mu nyuma z'uko rero Japhet Mukeshimana yari kandi nanone yararengukije Sylvain nanone Nziko Ruriho muri mukakaro guheze mu matati yadutse bivuye ku matoze yariko akogwa n'inyamiramabi mu gipolisi ku rupfu rw'uwundi munyagihugu yagandaguwe n'imbonerakure zirimo Sylvain Nziko Ruriho. Amakuru rero dufise Nziko Ruriho yaragwanije amatoza yatangujwe na komisariya ya komine Giharo nkuko amasoko yacu avyemeza. Gushika ubu rero abantu batari munsi y'umunani harimo abakenyezi na cane babiri baramaze guhagarikwa kumvo z'amatoza y'igipolisi. Uwundi yikekwa yoba yarahagaritswe kuri uwo nanone wa gatatu uheze mu gitondo. Mu nyuma z'uko rero abasirikare benshi n'abapolisi barungitswe ku mutumba nkaka kuva mu gitondo co kuri uyu wa gatatu. Amakuru rero dufise arateye ubwoba mu ntwaro no mu gipolisi bagize ico bashikiriza kubw'amasoko yacu y'ibanga, aho bavuga yuko rero abo baba barakoze iryo bara arabari mu mugambwe wa CNDD-FDD na cane kubikekwa yuko rero imbonerakure arizo zoba zaragize uruhara rukomeye cyane muri iryo gandagurwa. Uwo yishwe ndabibutse yuko rero yahoze ari umunywanyi wa FNL yahoze irongowe n'indongozi y'umugambwe w'ubu nanone wa CNL urongowe na agatorwa kuri ubu ngubu rero atavuga rumwe n'ubutegetsi. Umugambwe rero utavuga rumwe n'ubutegetsi n'uri utavuga rumwe n'ubutegetsi wabujijwe gukora ibikorwa n'umushikiranganje ajejwe intwaro y'agati mu gihugu kuva muri ruheshi guheze ku mwaka wa 2023.
nayo ayandi makuru akomeye cyane yeje kudushikira reka tubandanye Cibitoke haratowe ikiziga c'umuntu w'imyaka ishika 30 mu Rugombo. Ni mu nyuma z'uko rero ikiziga c'umuntu w'imyaka iri muri 30 catowe Elie Misigaro w'imyaka 31 catowe nanone n'abanyagihugu kuri nanone transversal nanone yindwi ku gacimbiri ka Karurama nanone muri komine ya Rugombo mu ntara ya Cibitoke uraruko bushira uburengero bw'u Burundi. Hashize imisi itari mikeyi ivyo bibaye rero hari mu gice c'umugoroba nkuko amasoko yacu avyemeza. Yicishijwe rero ubuhiri n'abantu bataramenyekana gushika ubu ngubu, ariko nanone hakaba ariko harikekwa imbonera kure. Abanyagihugu rero bariko barabaza impamvu imbonera kure gushika ubu ngubu rero zidahabwa itegeko kugira ngo nanone zigabanye ivyo vyaha ziba ziriko zama zikora ayo mabi afatiye mu kugandagura abantu. Ni gute Perezida Evariste Ndayishimiye atariko arafata ingingo ikomeye cyane kugira ngo atuze ayo mabi ariko arakorerwa abanyagihugu rero baho basaba umuco ko wobonekana cyane bivanye nuko ibiriko vyama biboneka nga mu gihugu c'u Burundi ari ibintu biteye ubwoba. Hari umuntu rero yafashwe n'igipolisi kumvo z'amatohoza gushika ubu rero akaba bivugwa yuko yoba yararenganijwe, aho bikekwa yuko imbonera kure arizo nyene zoba zarinyegeje inyuma y'uwo mugambi. Mustanteri yamenyesheje nanone ko amatoza yatanguye kubwa mustanteri wa komine uwo yishwe nanone yari azwi mu karere kukora nanone amaradiyo n'amateleviziyo. Gilbert Manirakiza asaba abanyagihugu gukorana n'igipolisi kugira ngo abicanye bafatwe. Abikekwa na cane n'imbonera kure zitanu z'abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rw'umugambwe muri CNDD-FDD, umwe nanone muri abo yafashwe, ariko amatoza ya mbere avuga ko yari yararanye na cane n'uwo yishwe bariko barivuna akanyota, bisigurwa n'uwari wegereye iyo dosiye nkuko amasoko yacu avyemeza. Abo mu muryango wiwe rero bavuga ko Elie Misigaro atana hamwe yarazwi mu vya politiki. Abanyagihugu rero muri ako gace basaba ko amatoza akogwa n'ingoga kugira ngo abicanyi bafatwe bajanwe mu butungane. Ikiziga ciwe nanone caciye kijanwa mu burukiro mu kurindira ibizova mu matoza. Birababaje cyane rero ibiriko vyama biboneka nga mu gihugu c'u Burundi. Munyemerere amakuru yacu tuyabandaririze ku makuru avugwa muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, aho nanone tutari buhatebe reka tubandanirize yo kugira ngo tuze kuganuka kuri ayo makuru twabwiye mu fuyofunyo bibaye mu nyuma z'uko rero Kibumba abantu batari munsi ya 3 nanone bishwe, abandi 8 barahakomerekera mu mishamirano hagati y'igisirikare ca Kongo n'umuhari wa M23 ugwanya leta ya Kongo. Amakuru rero dufise nuko abantu batari munsi ya 3 barishwe, 8 nabo barakomereka cane bikabije Ikibumba nkuko amasoko yacu avyemeza muri teritwari ya Nyiragongo mu ntara ya Nord Kivu muri iri joro. Abo bantu rero bivuga yuko rero baguye mu mishamirano hagati y'igisirikare ca Kongo gifashanije na cane n'imisore nanone y'inkora bara hamwe n'abagwanyi b'umuhari wa M23. Inkuru ya Burundi News TV, intambara zikaze cane zarasubiriye kuvyuka kuri iri joro muri komine ya Kibumba muri teritwari ya Nyiragongo muri Nord Kivu mu buseruko bwa RDC. Izo ntambara rero zahuje igisirikare ca Kongo gifashanije na cane n'imisore y'inkorabara yiyo nyene y'abagwanyi n'abagwanyi ba M23. Kubwa amasoko yacu rero abantu batari munsi ya 3 barishwe, abandi 8 barahakomerekera bikabije cane nkuko ayo masoko yacu avyemeza. Abo bishwe rero ni nanone abo mu gaco ka Nyamahoro kwibarabara rija muri parike ya Virunga nanone mu burengero bwa komine Kibumba nkuko amasoko yacu avyemeza. Muri iyi ndwi iheze twumvise umuhindo w'inkoho muri iyo parike nanone, duca rero tubona abasirikari ba Kongo bamanuka ku bwishi bari bahejeje na cane hari hahejeje gupfa abantu benshi, hari n'abakomeretse batari bakeye mu nyuma z'uko bamwe gushika ubu rero bakiriko baranonekarira aho ngaho muri Kongo. Abantu rero 3 barishwe, abandi 8 barakomerekera cane biciye ko nanone nkuko amasoko yacu avyemeza baciye bajanwa mu burukiro na cane bw'ibitaro vy'intara Nord Kivu mu kurindira yuko kuri ubu ngubu rero haboneka inyesho kuri ivyo vyose bibaye mu nyuma z'uko rero, ariko ababibonye babwiye Burundi News TV muri iri joro ry'uwa gatatu. Amasoko rero mu gisirikari avuga ko abasirikari ba M23 bateye bava muri parike ya Virunga na cane bagomba kuzibira ibarabara rya Goma Rucuru nkuko amasoko yaho avyemeza. Abarongoye amashiramwe yigenga
Kibati hafi ya Kibumba baremeza intambara ko zabandanije muri iryo joro bivanye nuko abantu bahunze berekeza ikanyarucinya na cane abandi berekeza imurambi aho bivugwa ko rero hatekanye niko batomora. Umuvugizi wa M23 ntitwashoboye kumuronka kugira ngo yishure ibibazo vyacu inyuma y'amatohoza na cane kandi bibaye mu nyuma zuko hari nyuma y'amatora yo kuwa 20 Kigarama guheze na cane intambara zari zasubiriye kwaduka muri Nord Kivu, ariko nanone kuri uyu wa gatatu amasoko yaho avuga yuko habonetse na cane agahengwe umwanya mutoyi. Ayandi makuru rero dufise muri ico gihugu kibanyi biravugwa yuko rero nanone M23 itangaza yuko uduce irongora nanone tutozogendera ku mategeko y'umukuru w'igihugu ca Kongo Felix Antoine Tshisekedi bivanye nuko abo banyagihugu batigera baboneka mu matora y'umukuru w'igihugu cabo. M23 rero ikabitangaza yuko nyene abo banyagihugu batazogendera ku mategeko ya FARDC canke igendere ku mategeko ya President Felix Antoine Tshisekedi. Munyemerere rero tubandaririze kuri aya makuru akomeye cane adushikiye aka kanya avugwa nga mu gihugu c'u Burundi mu nyuma zuko abonetse yuko umutekano wasubiriye kumirerwa nabi cyane bivanye no ko ari abasirikari batari bakeyi babonetse ku micungararo y'ikibira. Niko amasoko yacu rero yemeza. Hatanguye rero kumvikana amajwi akomeye cyane ku vyombo vy'abasirikari aho nanone hariko nanone hakwiragizwa amakuru avuga yuko hari abasirikari nanone babonetse mu kibira nkuko umutekano utifashe neza. Gushika ubu ngubu rero bakaba bariko bararondera niba abo basirikare bo nanone ari abagwanyi b'umuhari wa M23 bo bariko barashaka kwihora bivanye nuko amakuru akomeye cyane yaje kudushikira ari uko President Evariste Ndayishimiye yajeje gukora ubuhemu bukomeye cyane kuri abo bagwanyi ba M23 nkuko vyatangajwe na Perezida wa M23 Bertrand Bisimwa mu misi yaheze ubwo nanone yagirisha ikiganiro gikomeye cyane n'abamenyesha makuru ibunagana ku murwa mukuru nanone wabo bagwanyi ba M23. Amakuru rero dufise gushika ubu rero turacarondera umuco kuvyerekeranye n'ivyo mu nyuma zuko rero ibigiye kuja biraba nga mu gihugu cacu Burundi bigiye kuja biragerezwa igihugu kibanyi c'u Rwanda nkuko nanone igisirikare civyemeza. Ivyo rero akaba ari umugambi ukomeye cyane wo kwambika ibara ico gihugu nkuko vyatangajwe na President Evariste Ndayishimiye mu nama yagirishije abasirikare mu ndwi eze nkuko amasoko yacu avyemeza. Yandi makuru rero akemeza yuko gushika ubu ngubu amakuru ahari yo kwizegwa nanone nkuko twabibabwiye mu fiyo bibaye mu nyuma zo kumumenyesha makuru Bob Rugurika yaheruka gushikiriza ibijanye n'amabanga yose ari mu ntwaro yenye n'icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ahasabwa abategetsi gutanga umuco kubiriko biraba mu gihugu cacu c'u Burundi. Nayo rero ayandi makuru twabwiye yuko rero hari kwarakekwa yuko nanone Pascal Nyabenda gushika ubu yoba yabuzwe irengero hakaba taramenyekana iyo yoba yajanywe. Bamwe rero bakaba bariko baribaza niba Pascal Nyabenda yoba yanyurujwe na bamwe mu barungitswe irya nino mu bihugu bitandukanye kugira ngo bakurikirane abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Ndabibutse yuko rero ivyo vyose biriko birakogwa mu ibanga ntangere. Wowe rero utavuga rumwe n'ubutegetsi urafise ibibazo bikomeye cyane abarundi baherereye irya nino mu makungu. Biravugwa yuko rero muri ko muraronderwa kugira ngo nanone mwicwe. Dufise rero ubwoba n'igishika ni vyose niko rero umwe mu banyagihugu yatomoye atari nga mu gihugu c'u Burundi aho nanone bivugwa yuko rero hari imisore nanone n'abakobwa barungitswe mu makungu kugira ngo barondere aho baza nanone bakaguhenda kugira ngo nanone bagutange muri leta ya CNDD-FDD nkuko amasoko yacu avyemeza. Mugabe rero ibintu birakomeye cyane bibaye mu nyuma zuko rero ivyo vyose biriko birakurikirwa n'amakuru akomeye cyane ariko aradushikira avuga yuko intambara iri hafi rero gutangura hagati nanone y'igisirikare c'u Burundi y'igisirikare c'u Rwanda bivanye nuko President Evariste Ndayishimiye yagirije ico gihugu kuko nanone kuba coba ari co mwansi uwe rudende yoba afise nkuko nanone yaruka kubishikiriza mu ijambo rikomeye cyane. Ndabibutse yuko rero abakuru b'ibihugu vyompi nanone mu ijambo risoza umwaka wa 2023 bagerageje gukozanya ko na cane bivanye n'amajambo yakwiragijwe avuga yuko rero abo bakuru b'ibihugu vyompi bo bariko baragerageza gushiramwo mabisi nkuko amasoko yacu avyemeza. Muze kunyemera rero aya makuru nari twabateguriye tuze kuyagaruka ko mu buryo bw'idonido aho turibuze kuza gutanga umuco kubiriko birakwiragizwa irya nino nga mu gihugu cacu c'u Burundi ba mu nyuma zuko rero ivyo vyose bikurikiwe nanone n'ubuhanuzi
bwa Pastor Isidori Mbayaga nk'uko amasoko yacu avyemeza, aho yavuze yuko intwari ya CNDD-FDD igiye gukugwa ko vyihuse bivanye nuko ubuhanuzi buheza bubishikiriza. Ndabibutse yuko rero umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angel Ndayishimiye Ndayubaha wewe nyene abandanije nanone amabanga yiwe nk'uko amasoko yacu avyemeza, akaba ari wenyene ariko arakurikirana ibijanye n'ivyo umutambukanyi wenyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ajejwe, kuko biboneka yuko wewe nyene adashoboye gutwara igihugu c'u Burundi. Colonel Senateri Reverien rero Nijyangange General Prime Niyongabo turubuze kubagaruka ko mu yandi makuru akomeye cyane twabateguriye. Ntimuje kure ibiganiro vyacu nakagaruka, nizere ko rero umerewe neza aho uherereye hose wumviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri Burundi News TV. Ntimuje kure rero turaza kugaruka tubashitsa ko ayo nandi twabateguriye, tubipfurije ibihe vyiza, Imana izobane namwe muri uyu mwaka mushasha 2024. Iyi ni Burundi News TV.